n'abantu ba Kenya bafise umutima nk'uwa Daniel Mugisha. Hariho benshi bafise ubuzi butandukanye ariko batemeye kubahoheba ngo baze kuba incungu z'abagore bari muri Saudiya, ariko Daniel yemeye kuba incungu y'abakenyezi bari muri Saudiya kugira ngo atuvugire natwe twubahwe tugira ijambo. ndabaramukije inshuti zanje nk'uko nabitanguye nifuza ndabashikiriza ivyumviro canke ugutabaza kw'abarundikazi bari muri Arabia Saudite, intahe n'ibindi. No muri uyu mwanya hari ico nabateguriye, ndagomba ndabasangize imwe muri audio twarungikiwe n'umwe mu badukurikira, igize ubutumwa atanga burimwo impanuro, bwiganjemo impanuro cane cane aha abo bari kumwe muri Arabia Saudite. Ndabibutse ko navuze ko tuza ndabaha akaryo ko gushikiriza ivyumviro, ari ubutumwa burungikira umukuru w'igihugu canke impanuro mutanga ku mpande izarizo zose. Reka rero dukurikire uyu mushiki wacu mwene wanyu. Kandi ndamukeje ku ntambwe agezeko. Hariho bimwe bimwe biriko birahinduka kuvanaho ariko arashira ibintu ku mugaragaro. Hariho ihinduka rinini ririko riraba. Natwe abakenyezi turi no muri Saudiya n'ukuri ntitumwikoreze ibintu vyose ku mutwe we wenyene ngo vyose yobishobora. Yego Imana yaravuze ati nugufasha uwifashije. Daniel Mugisha azoza kugufasha abona nawe aho igikorwa ukigejeje. Ntuzoze ngaho wijejere ngo Daniel Mugisha ngo azoza kuvuga ibi ngo bice bigenda neza. Manza wihagarareko nawe, wihagarareko. Daniel Mugisha aze gushika asanga nawe wamaze kuba nk'intare. Apana gutinya. Umwarabu niyavuga uca utangura kujugumira, kuko Daniel Mugisha ntazoza kugufasha muri ico gihe wamaze kujugumira, kuko wa mutima wo kumurondera ntuzonawuronka. Ihagarare, kube maso, ube magabo. Hama ufate umutima utereke kwivuga ati ibi bintu nkoze reka mpamagare Daniel Mugisha na wene azagirene abandaniriza aho naringejeje. Ngo mama ngo sinariye sinagizene, genda ubitore ubirye bagukubite wabiriye, ejo kizoba icabona co kuvuga ati narabitoye ndabirya bankubita ntabiriye. Ni naco kintu Daniel Mugisha azohagararira akavuga n'imbere z'abantu ati bamuhoye imfungurwa runaka. Jewe umumadame wanje yari yaratubwiye nta mukozi yigera aza ngo arateka, ariko jewe naramubwiye ati mu Burundi ndya 3 ku munsi, ndanywa agacayi, saa sita nkafungura, nijoro nkafungura. Ivyo nimba ubona ko utazobikora nukuri ndagusavye ntaburize itike hakiri kare, kubera imirimo mbona ngaha muri iyi nzu yawe ntako noshobora ako kazi ntariko ndafungura. Umukozi yamuhereza umukate mu gitondo akaba ari we yiririrwa akaza kurya mw'ijoro. Mu nyuma mbonye ko bagiye barabigira uko naciye nza ndatora umuceri ndateka. Mu nyuma aravuga ngo umuceri wabo ntakeneye ko nza ndawutekako. Yaza akazimya imbabura nkaca ngenda nkaca nicara ruguru mu cumba ciwanje. Yampamagara nkambwira ati sinkora ntariye. Atari uko naburize itike nje mu Burundi. Ndagize mwiriwe na mwaramutse bivanye naho muherereye. Natwe turaho tumeze neza, turashimira Imana uko biri kose. Hama nanje ndi umwe mu bakenyezi bari hino mu gihugu c'Abarabu baje kurondera ubuzima kugira ngo dushobore kuba twokwiteza imbere. Hama kenshi na kenshi ndakurikirana ibiganiro vyawe, niryo rya mbere noba mvugiyemo canke niryo rya mbere noba ndakuvugishije. Nukuri ndakurikirana ibiganiro vyawe kenshi na kenshi, hariho vyinshi twigamo, hari ico bidufashamo, kandi niwubahwe waje hageze. Ego abarundi baraciye n'umugani ngo izina niryo muntu. Kuba barakwise izina rya Mugisha babonye yuko arivyo vyari bikwiye.
bitubereye. Hama ku ngambo y'abarundi bose bari mu bino bihugu vya Saudi Arabia, ku ruhande rwanje ndagushimiye ku butwari, akigoro, urukundo n'umwete udufitiye, kuba witaho kutuvugisha no kutuvugira, utatuzi tutakuzi nta naho tuzohurira. Nukuri ndagushimiye bivuye ku mutima kuri uko kwitanga witangiye, wabaye incungu yacu. Imana ikomeze kuguhezagirira ibikorwa vyawe urimo, niwubahwe mu makungu, niwubahwe aho uba, niwubahwe sinzi ndetse nuko nonabivuga. Twese turi no muri Saudi Arabia turahura n'ibibazo bitandukanye, ndetse bitagira n'insiguro, utoronka aho wotangurira kuvuga ngo ugire naho wohereza. Ariko ku bwenge Imana yaduhaye, novuga ati twebwe abamama twaje gupambana mwa kino gihugu ca Saudi Arabia, twige kwipambanira, twigwaneko tutarabiye ku muntu runaka. Burya uvuye mu gihugu c'Uburundi ukiyumvira kuza kwama bano banyamwema, ikintu ca mbere woshira mu mutwe, umenye ko uhisemo gupfa no gukira, uje gutanga amaraso. Uvuga ati jewe mvuye mu gihugu c'Uburundi mpisemo gupfa no gukira, nta sida hamba. Ariko nuguca ubwenge, ntuce wijajara ngo nta sida hamba, ntuce wijajara ngo ugiye gupfa no gukira ngo ntuzi ikizogushikira. Yani ico nobabwira co ku kajambo ntereye, ndazi ko hariho abakakira neza n'abakakira nabi. Ku ruhande rw'iwacu ico novuga, abakenyezi n'ukuri b'abarundi turashoboye, abakenyezi b'abarundi turitanga, abakenyezi b'abarundi kandi turakora. Dushitse mwa zino nzu z'Abarabu nta bunebwe tuzikoranamwo, turagerageza uburyo bwose tukitanga, twerekana yuko dufise ishaka ryo gukora. Ariko ico nobabwira co bano Barabu ntibashima, nta mwara bazokwigera akubwira ati ngo urakoze kuvyo uriko urakora. Wo kwitanga gute, wo kwitabagura, wo kwita ku kibambazi ukita hehe? Ntazokwigira abona yuko utakaza inguvu. Ico nababwira rero, murakora ivyo mushoboye, mwibikira ingufu z'ejo. Mwaraba ataje aho uriko urakorera ngo agukubite ijisho, nukora ivyo ubona bishobora kuguhereza akanya ko kuruhuka. Ntuce ugenda wiyahagure ngo ukore kunyarutse ngo usimbire ku kindi. Nukuri kw'Imana ubuzima utazobusiga hino muri Saudiya. Ivyo vyo kurira muvuga ngo muriko murambaza ngo ama ofisi n'ahandi bakanka kubafasha, jewe narize kenshi, naririye ofisi kenshi nta kintu na kimwe bigeze bamfasha. Naratakavye ndasubira ndatakamba gushika uyu munsi n'iyi saha narigwanyeko. Mvyuka isaha imwe hino muri Saudiya aba ari 6h, yo mu Burundi nkazoryama isaha 7, isaha 8, mpagaze
nta kuruhuka, imfungurwa ndazifungura ndiko ndateka ibindi, sinicara mfungura nk'umusirikare mba mpagaze nirukaza nabirya nirukaza nabirya, ariko nkamwereka yuko mfise ishaka yo gukora. Umwisho w'ukwezi wagera nkamubwira ati shira ngaha, azanye uburofa bwo kutampereza agashara kanje ca stop akazi, nkaca ngenda nkicara, yatangura kuntuka tugaca tugirana dushamirana. Kirazira gutinya umwarabu, umwarabu niwamutinya azokugendera kuko yishakiye, azogufata nk'igikoropesho, ariko umwarabu niyavuga ukazura amaso nawe ukamwishura azogutinya. Kizire gutinya umwarabu, umwarabu ntukamutinye kuko iyo uriko uramutinya uba uriko uramwihereza. Hama rero ico nosaba jewe leta y'Uburundi nukuri ku ciyumviro ciwanje, abarundi turaruhiye mu gihugu c'abarabu, abarundi dufatwa bufuni na buhoro, abarundi turatesetse, abarundi nta gaciro dufise, abarundi dufatwa nk'umwavu, abarundi nta gateka na gatonya dufise ngaha muri Saudiya muri aba banyamwema. Jewe ico nagomba kwisabira nyakubahwa Daniel Mugisha, nkuko wama witanze ufata amajwi y'abakwitakambira uyageza aho tutoyagejeje twebwe, turaririye umukuru w'igihugu n'umushikiranganji, nukuri turabinginze turabasavye turabatakambiye nk'abana b'igihugu bakurikirana ubuzima bw'abarundikazi bari mu bihugu vy'abarabu. Umukozi agwaye bamuvuze, umukozi ananiranywe n'umubosi wiwe, baje baduhaye ngo nibo bariko baratuvugira ku ma ofisi nibo batwicisha, turagenda tugakubitwa tugatukwa ko twananiwe n'akazi kandi tuba dufite n'ibibazo n'umubosi. Nibatume ko bose umukoresha n'umukoreshwa babumvirize, nimba ari ikinyoma kimenyekanira ngaho, kandi nubwo babatumako ntibace bahereza ijambo umukoresha wenyene ngo bareke umukoreshwa ntavuge, nibahereza umwanya umukoreshwa avuge n'umukoresha avuge bose babumvirize, ahari ikosa barikosore. Umukoresha ntiyavuga ati jewe irya nzu sindayisubiremo, ntibamuhatikirize kuko hariho impamvu itumye avuga ati irya nzu je ntabisubiramo, hariho ikintu gitumye avuga ati irya nzu ntituyisubiremo, je sindayisubiramo. Ikindi nosaba nukuri mudushikira aho twebwe tutagera, tubatakambira tubasaba ku kintu cerekeye agashahara, ntiduhembwa, bamwe barakatwa agashahara bagizene basinyiye kutagurika utu na turiya, bagasaba ngo twikure mu gashahara tuba turiko turakorera, wakora muri ka gashahara ukazobura n'ico urungika mu Burundi kiza gufasha wa muryango wagezeyo. Ikindi kintu jewe mbona rero leta yohagararirako kucerekeye agashahara, agashahara abarundi bahembwa ni gakenya, karatandukanye n'ak'ibindi bihugu. Mu gihe rero tuba twarasinyiye urya mushahara wacu, nibawuduhereze ukwiye, hama ibikenewe ku mukozi umubosi abimugurire, kuko no muri kontra biba vyanditse, no kuri pasipoti biba vyanditse. Nibagerageza uburyo bwose berekane ko natwe dufise aho tuva, berekane ko dufise abatuvugira, berekane ko dufise abadushigikiye kandi tuva mu gihugu c'Uburundi, kuko zino nguvu turiko turata hino muri Saudiya turiko turakora, ejo natwe iyo tuzikoresha mu Burundi ntitwobuze ivyo twokora vyokungura igihugu cacu.
ese rya terambere mu Burundi rizoshika gute twebwe tworizanye turiko turaherera mu bihugu vy'Abarabu? Kano gashahara duhembwa tukarungitse mu Burundi mu mahoro, turababwira imiryango ati nimugende mugire ibi na biriya, kurya turiko turagura niko turya duhera tugura burya buntu, nimba ari ukubaka tukagura ry'amabati tukagura ibiki, niko n'ikigega ca leta cinjira, kuko barya abantu tugurira barariha obeyeri. Mbe bazoriha iki mu gihe turiko turanyanyasirizwa hino muri Saudiya, n'aka gashahara kacu tutagahembwa, no gufungura tudafungura, kabiri turapfira hino muri Saudiya, rya terambere rihagarare mu Burundi. Nibamenye yuko natwe dufise agaciro mu gihugu cacu, kuko twaje twiteza imbere duteza imbere n'igihugu cacu. Kuko ninagenda nkashedeka inzu yanje hariya nayubatse igasa neza, igihugu c'u Burundi kizogaragara ko ari igihugu ciza gisa neza bivanye nuko rya terambere nakoze. Mbega ninapfira hino muri Saudiya, na rya terambere nari nkeneye kuba nokora nzoba nkirikoze, hahantu nari nkeneye ko hosa neza hazoba hagisusa neza, hazosusa neza gute kandi mba narahwereye? Turabinginze turabatakambiye, ni ukuri mutugerere aho twebwe tutogeze, muduserurire iciyumviro cacu, leta itwiteho kandi twitwararike, idutabarize babone ko dufise natwe igihugu kidukunda gikunda Abarundi. Nibamara kubona yuko batwitayeho natwe Abarabu bazodutinya n'ukuri kandi bazotwubaha. Ico nico cari iciyumviro ciwanje, murakoze nimuhezagirwe, muhezagirwe mu vyanyu, Imana ibongerereze gusumba umugisha mwahawe n'abavyeyi banyu, ahubwo Imana yigwize ko incuro imiliyaridi n'imiliyaridi kuzo mufise. Ego mwaje hageze, twongera tubibutsa tureke kwikoreza imizigo iyirenze. Daniyeli Mugisha, nukuri n'abantu ba Kenya bafise umutima nk'uwa Daniyeli Mugisha. Hariho benshi bafise ubuzi butandukanye ariko batemeye kubaho ubuheba ngo baze kuba incungu z'abagore bari muri Saudiya, ariko Daniyeli yemeye kuba incungu y'abakenyezi bari muri Saudiya kugira ngo atuvugire natwe twubahwe tugire ijambo, kandi ndamukeje ku ntambwe agezeko. Hariho bimwe bimwe biriko birahinduka kuvanaho ariko arashira ibintu ku mugaragaro. Hariho ihinduka rinini ririko riraba, natwe abakenyezi turi no muri Saudiya n'ukuri ntitumwikoreze ibintu vyose ku mutwe we wenyene ngo vyose yobishobora. Ego Imana yaravuze ati nugufasha uwifashije. Daniyeli Mugisha azoza kugufasha, abona nawe aho igikorwa ukigejeje, ntuzoze ngaho wijejere ngo Daniyeli Mugisha ngo azoza kuvuga ibi ngo bice bigenda neza. Manza wihagarareko nawe, wihagarareko. Daniyeli Mugisha aze gushika asanga nawe wamaze kuba nk'intare, apana gutinya. Umwarabu niyavuga uca utangura kujugumira, kuko Daniyeli Mugisha nazoza kugufasha muri ico gihe wamaze kujugumira, kuko wa mutima wo kumurondera ntuzonawuronka. Ihagarare, kube maso, ube magabo, hama ufate umutima utereke kwivuga ati ibi bintu nkoze reka mpamagare Daniyeli Mugisha na wene azagire abandaniriza aho naringejeje. Ngo mama ngo sinariye sinagizene, genda ubitore ubirye bagukubite wabiriye, ejo kizoba icabona co kuvuga ati narabitoye ndabirya bankubita nabiriye. Ni naco kintu Daniyeli Mugisha azohagararirako akavuga n'imbere z'abantu ati bamuhoye imfungurwa runaka. Jewe umumadame wanje yari yaratubwiye, nta mukozi yigera aza ngo arateka, ariko jewe naramubwiye ati mu Burundi ndya 3 ku munsi, ndanywa agacayi,
saa sita nkafungura, nijoro nkafungura. Ivyo nimba ubona ko utazobikora, nukuri ndagusavye ntaburize itike hakiri kare, kubera imirimo mbona ngaha muri iyi nzu yawe, nta kuntu woshobora ako kazi ntariko ndafungura. Umukozi wamuhereza umukate mu gitondo akaba ari we yiririrwa akaza kurya mw'ijoro. Mu nyuma mbonye ko bagiye barabigira uko, naciye nza ndatora umuceri ndateka. Mu nyuma aravuga ngo umuceri wabo ntakeneye ko nza ndawutekako. Yaza akazimya imbabura nkaca ngenda nkaca nicara ruguru mu cumba ciwanje. Yampamagara nkambwira ati sinkora ntariye. Atari uko naburize itike nje mu Burundi. Bantu b'Imana, nabigize nka kangahe nagiye mbona atugurira umufuko w'umuceri w'ibiro 50, ati uyu ni umuceri w'abakozi. Nateka umuceri tukawurya uko, nkaca ngenda nkatora agasamaki canke agakoko. Yavuga nkambwira ati je nta muceri ngiye kugaragara, ati no muhira tuwurya urimwo imboga. Kizire gutinya abaharabu. Ntuzutinye ngo hari kamera mu nzu. Icara harya nyene hari kamera babirya ubona. Nejo niyagenda kuvuga kuri ofisi, azokwerekana irya kamera avuga ati umukozi yarishwe n'inzara yarashatse kwihembura. Ese mwebwe mwabagore mwe mwabaye gute? Mwabaye gute? Ni muce ubwenge, muce ubwenge. Kuko umaze kuza mwa bino bihugu vy'abarabu, uba nk'intambwe, uba nk'igikoko nawe ugatimba, ukavuga ati aha tugomba tumenyane nabo. Uko niko bimeze rero, nimuhezagirwe. Aho vyashoboye kugwa nabi ku majambo navuze, ndumva umenga ni menshi, ni menshi cane. Narungitse audio ndende, mumbabarire cane gose. Mumbabarire, hama muhezagirwe, mugire n'ibihe vyiza. Baraciye umugani mu Kirundi ngo mbwira gito canje icundi cumvireho. Murakoze, murakaramba. Mwakoze rero, mwakoze cyane, ndabashimiye, ndabakengurukiye ko mwakurikiye kino kiganiro kigufi cy'uyu mushiki wacu. Ndamukengurukiye nanje ko yafashe umwanya akadusangiza iki cyumviro. Namwe batarabikora mugombye mu bikora nimba mubona ko bikenewe, ariko mubona ko bidakenewe nta ngorane murabireka. Murakoze.